ni kibazo nibajije nibaza yuko nabandi benshi boba baraciyumviriye. Ugucungurwa kwa kiremwa muntu nibaza ko ari igikorwa gihambaye Yesu Kristo yakoze, ariko ko gucungurwa nkuko tubisoma mu bitabo tukaba tubona ko kwategerezwa guca mu rupfu. Ubwo rupfu nago uravye Yesu asa n'uwaruhinduwemo n'umugabo yitwa YUDA. Kandi koko ico gikorwa Yesu yasa n'uwakirungitswemo mu isi nka mission imuzanye. Mu gihe YUDA ashikije ivyanditswe yoba yakoze ikihe cyaha? This is Flash TV, we shine to progress. Tubaramutse cyane bakunzi ba Fresh TV aho murere hose ku mpande zine zisi. Twizere yuko mumeze neza. Aho ubuzima butari ko buratwara neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko vyanka vyakunda ejo namwe umuremyi azobibuka bikagenda neza. Aharamarira hakaza umunezero, hari bibazo hakaza ibyishimo ejo namwe mukongera mugatwenga. Of course iyi ni Fresh TV 257 mwana yuko ibintu biba byahindutse na gato no musi ireri yanyirukanya arambwe ati imbere ya kamera wa mwana we abantu bakubone no musi niwe ayisigaye inyuma. Twizere yuko mumeze neza uko twatangiye tubivuga. Please guys make your comment, muna subscribing kugira ibintu nk'ibi bize bibashikira muri benshi, ariko kandi turakeneye n'ivyiyumviro byanyu kuko mudahari ntitwobaho. Turakeneye no gukora ibyo mushaka kuko umuntu ashobora kuba akora ibintu we bakibaza yuko ari karakora mu murongo mwiza kandi aba ariko arabihereza abo bakeneye n'ibindi. Niyo mpamvu buri gihe nama nababwiye ngo muduhe ivyiyumviro byanyu kugira dukomeze gukorera mu murongo namwe mwiyumvamwo. Nakira umushitsi mwe no minsi maze iminsi ntegwa iteka ridasanzwe, hakira abantu nyene badukuriye ariko kandi batekeye byinshi mu mutwe baba bafise aho boganirira abakunzi bacu. Mumeze neza? Ego turamahoro turashima. Sinzi namwe. Natwe tumeze neza turashima kabisa. Ego. Ya navuga ngo mudukundire mutangire mwidondora abadukurikiye. Ego turabaramukije abariko adukurikirana mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo yaducunguye. Nitwa Pasteur Hakizimana Veasi. Nk'abansanzwe nderewe mu ishengero rya CCCR Christian Church Community for Reconciliation. Ushobora kuba utaruzi aho riri uno munsi riri impande ine Church cy'u Burundi, kubera ko ngaha i Bujumbura ishengero rya Christian Church Community for Reconciliation rirahari ngaha i Bujumbura. Neza na neza urarisanga gisagara ca Bujumbura muri commune Ntahangwa, muri Ntahangwa zone Buterere. Okay. Quartier bumwe, avenue bumwe. Murashobora kudusangaho gushika neza aho bita kuri Triangle. Uca ubona pancarte yanditse ko CCCR Christian Church Community for Reconciliation. Ngaha kandi mu gisagara ca Bujumbura turaboneka ku Musaga ya kabiri aho beshi bita kwa Buromo, naho nyene murahasanga ikibaho canke pancarte cyanditse ko CCCR Christian Church Community for Reconciliation, kuvuga ko ishengero rya Kristo ryunze ubumwe. None rero turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, twishimiye kubana n'aba bene data turi kumwe muri kano kanya. Imana ibampera umugisha cyane. Amen amen. Pastor dutangire tuwakira, nibaza yuko bari umuhezagiro udasanzwe, narako dukunda kuba mu mavuta bensire. Ntabwo navuze ngo bari ubuntu tugiriwe kuko nkaje ubwanje personally ndubaha umuntu yitwa umukozi w'Imana kuko nibanga ritoroshe kandi nkuko bivugwa n'umuntu aba yarasizwe amavuta. Murakoze. Tunagira ubuntu tubakiriye mu bihe novuga bikenewe cyane ku muntu yitwa umukristo. Turi mu bihe bya Pasika, ibihe bidasanzwe isi yose ibimeze nk'ihanze amaso. Bafise bobo imyemerere ya Katolike nabonye yari twahuye bavuye gusenga mbona batahanye ibintu mu ntoki bite ibisandasanda. Bije bintu mubivuga ko iki ka Pastor? Bijya reka mvuge ku giti cyo wanje nta byishimo bivuga ko kubera ko ntasanzwe nderewe mu ishengero rya Katolika, ariko ni byiza cyane kuko uwavugishwa n'Imana Yohana niwe hageze igihe aragira ihishurirwa abona
ngo amasinzi inyuma ya miryango 12 bahejeje kwakirwa mu bwami bwo mu ijuru naho ngo arabye ngo yongera ngo abona ngo isinzi ry'amahanga yose bivuga ko n'abarundi barimo na bamwe babona barimo ngo bafise ngo amashami y'ibigazi mu ntoke bisigura intsinzi numva muri make nico no bivuga ko cyane kandi mumbabarire gato abariko baradukurikira Pascal nziza nimwakire gucungurwa mu izina rya Yesu ego nibaza yuko ari uko tuba twatanguye baba babyumvise ariko imbere ko twinjira neza neza ku kintu cyitwa Pasika ariko nshaka ko tunaganira ko mwanya munini uvuze ku bintu ngo Yohana yabonye byasa niyerekwa nibaza yuko ari ahantu yari yatwawe ku kizinga c'Ipatimo sinsoma cyane Bibiliya ariko akonda kazi ni kimwe mu bitabo muri Bibiliya gisa n'igiteye ubwoba ku rugero rukomeye cyane arano nasenze ejo bundi ho umupasitori araho n'umuapotre amusori uwo munsi abakiristo batashe bamwanse yari karabi basobanura bigisha guhera mu gice ca mbere mengarageze nko mu gice ca 5 mu vyashiro Yohana kubera ko kumbure abantu uno munsi bamenyere kuja gusenga bavuga ngo cakira imigisha akira amaviza akira amapassport uwo munsi wamenga yasa n'uwabahinduriye batashe bashavuye igitabo cy'ivyashiro Yohana gisa n'igitera ubwoba kiremwa muntu mwebwe iyo mukigeze ko mucakira gute igitabo cy'ivyashiro Yohana ni igitabo novuga ko caje guheraheza no gusozera ibindi bitabo byose bigenda bivuga iby'igikorwa ca Yesu bigenda bivuga igikorwa c'Imana kubariho uno munsi twebwe turiho n'abarenganye biza kugaragara neza yuko Yohana yari yaragendanye na Yesu Yohana bari barasangiye na Yesu Yohana bari bazinanye na Yesu Yohana rero ivyo yavuga yongera abishingira ntahe bivuga neza ko ibyahishuriwe Yohana uno munsi biratwereka neza yuko atari igihe cyo kubwira abantu ngo tora visa ugende muri Amerika je nkunze kubwira abantu nimba uno usenga wumva ico kubera ciza aruko woronka visa yo kuja hanze je ndabona igihugu cacu ciza cyo Burundi nkiki ari igihugu ciza uno munsi hariho umuzungu nawe ariko arasenga ati ndakeneye visa yo kuza mu Burundi barahari cyane kuko ndemeza neza yuko burya babita abandi mwebwe Fresh TV ego muvuga je twicaranye muri kana kanya amazina niswe n'abavyeyi of course nitwa Dico once ego byo nagiye ncamwo hari byanyise Desan n'ibindi byanyise Dico mpamagara kakora none rero reka mvuge muri kano kanya ndakuvuga ndikuriyo nk'uwikanguye mu mufuko usanga baguhaye visa yo kuja muri Ukraine muri kano kanya no munsi ari urubuga rw'intambara kandi tukaba tubona ari muri Ukraine byo bazitwa kugiye hanze kandi mu gihugu c'abazungu yego hanyuma umuukrainiya nawe akikangura afise visa yo kuza mu Burundi muri mwebwe babiri n'indaboneza bamusemuye ndabagijwe ariko iki kibazo kiranoroshe nibaza yuko umuntu wo muri Ukraine yahawe visa yo kuza mu Burundi ego niyo bahawe visa nziza cyane nawe jewe ego nibaza ko no hava ndana yawe havuyaga none rero ingorane abantu benshi ariko hanze ntabaciriyemo hanze biravana naho nkuko bivuze umuzungu ashobora kwipfuza kuza mu Burundi kumbura je kuraba kano kayaga keza n'imisozi myiza zatanganyika turazifise ariko nanje nkifuza kuja hanze hanaka atari muri Ukraine kubera ko kumbure nshobora reka dufate nk'ikintu citwa imibereho n'umunsi ndashobora kuba ndi hano nkora ariko ugasanga ubuzima bwanje ntiburi ko buragenda mu buryo bufadika nkuko nabishaka ariko ugasanga ari ahandi hantu ngiye gukora kwa kundi ndiko ndakora ejo ndabayeho mbeshejeho n'umuryango muri ico gihe ndose yo visa pastor mbona menga noba nishu ayo mpamvu kumbura abantu bari kuravuga udatahura rimwe batahura ujye umuntu akubwiye ngo akiravizwe gutembera hana utarenga n'intari imwe ukabona menga n'ubuzima bugiye kwisumbura busa neza je mba numva ramashimwe ku Mana uvuze neza ariko ikibazo uno munsi turaje imbere y'amashengero
tukabwira ubutumwa ngo cakira imodoka cakira inzu nziza ngo ronka visa ariko ntitubabwire visa kugira urinde uyironka yuko hariho procedure yuko hariho ingazi ucako kugira ngo uronke visa urinde uyishikira uno munsi nk'ubu wowe uribaza yuko mu gihe uwo mu Ukraine yosanga afise visa yo kuza mu Burundi nawe ugasanga ufise visa yo kugenda muri Ukraine uribaza yuko muri ico gihe wewe mu gihe wariko urasabirwa visa wowe wabwiwe ngo cakira visa mugabo ntiwabwiwe yuko urose visa yo kugenda muri Ukraine mugabo muri Ukraine yarabwiwe ko arose visa yo kuza mu Burundi uribaza muri ico gihe usanze biruko ninde washaka mu Burundi chaburi masano cishuye ahubwo misinimbira washaburira nde muri waguhaye visa ni wakubwiye ngo rondera visa washaburira nde ahubwo jewe mba numva noshimiye wambwiye kuyirondera gusumba umbwiye ngo cakira kuko uwo yambwiye ngo ngiyo nimba nabitahuye ashobora kuza iyinjana ariko mbwiye ngo ndayirondera nayo ija ahantu heza nuko nari guhezagire cyane nashatse kuvuga iki mwebwe muri ko muradukurikira muri bino bihe twibuka ugucungurwa kwacu igihe twibuka ukuntu Yesu yitanze igorigota ku musaraba akabambwa natwe tukabambugwa uno munsi bikaba bigaragara yuko tubayeho twidegembya kubwo Yesu yitanze igorigota ku musaraba impamvu navuze ico kibazo uno munsi haraguriye ubutumwa buvuga ngo cakira imodoka ni nziza imodoka kuri twebwe ziradufasha kwiyunguruza ni nziza kuri twebwe kugira imiduga kugira n'amaviza nabyo ni byiza ariko uno munsi turafise ikibazo abantu benshi bariko batora amaviza batazi iyo ariko arabajana ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kugira ubutunzi bivadikanije no kubaha Imana ati bigira agaciro kadasanzwe rero bivuga neza ngo wowe uri kuradukurikira muri kano kanya biraboneka neza ngo Yesu yarabambwe igorigota ku musaraba arakora ibyo mama wawe atari gukora uno munsi turabona iyo umwana amaze kukuza imyaka 18 cyangwa iri hasi turabona yuko iyo yishe umuntu cyangwa yakoze icyaha cyo cyose arariruka mu mbere y'ubutungane byo yakoze akabibazwa ariko wewe ibyaha byanje biboneka ko Yesu yabyishize ko maze aremera arabambwe igorigota ku musaraba kugira ngo agende kuducungura rero uno munsi biraboneka neza yuko uno munsi reka mvuge twebwe abungere reka tuvuge abavuga butumwa buno munsi turiko turagerageza gusabira visa abantu ku Mana zibajana mu mahone uno munsi twarabonye abagabo batunze barabakene ariko bamaze gutunga yarafise umugore umwe acazana abagore babiri turabona n'abagabo banashaka batunze bamaze gutunga baba bantu beza babandanya bubaha Imana ariko uno munsi hamwe n'ibyo reka tumanze twigisha abantu kubaha Imana hanyuma ibisigaye nabyo bizobe iyongera Imana ibahezagire cyane uno munsi turiko abantu benshi turiko turavuga ubutumwa guha amaviza abantu biboneka nk'ukumengo buriko amaviza yabo nayabajana muri Ukraine abantu bikigiye natwe tugasanga ntitwabajije ati kumbwiye ngo cakira visa mbega niyo kuja hehe ariko ndakwipfurije wowe uri kuradukurikirana muri kano kanya guhitamwo visa wamanje kubaza neza ikujana visa ikujana nagira rero ndakwifurize visa izo kujana mu ijuru visa izo guhubugingo budashira visa ico woronka cyose kigaruka kikarema ubuzima busha kuri wewe Imana ibahezagire cyane sinzi kabisa ko hari kintu mutubaza kaze mu izina rya Yesu mba numva nanje ndi gufashwa cyane ego mba numva nanje ndi gufashwa cyane nivyo muri ko muravuga kuko nibaza burya mu bantu baba ariko barabwirwa nanje nk'ikiremwa muntu ndimo impamvu ndabivuze gutyo uno munsi natwe abungere tuzobibazwa nimba turiko duhamagarira abantu kugira ubutunzi ariko niduhamagarira abantu kubaha Imana kuko Bibiliya irambwira ngo abashikanya benshi kugororoka ngo bazokwaka inyenyeri rero bivuga neza ngo nimba ndi umwungere nzobazwa washikanye bangahe rero nimba nabashikanye ku butunzi gusa nimba nabahanurira kurondera ubutunzi ariko sindabahanurire kurondera visa nayo ibyo bashikana mu ijuru nzogera mu ijuru usange ndi jenyene
nzogera mu ijuru nimba nari rongo ishengero ririmo abantu 1000 sange ndi kumwe n'abantu 10 canke 100 none abo bandi nababazwa nzovuga yuko bagiyeho abo bandi nibaza yuko ahubwo pastor uko ndabitahura uramutse arari ubazwa najya juru ntajya uba washitsemo sinabona gishitsemo ego kumbure ko ugarukira hagati reka mvuge ngo ninashika kuri barriere cyangwa kuri portail yo kugururirwa kugira ngo dushike mu byicaro by'abakoze neza ego pasa nimba niko ndagukurikira rero usa n'umuntu ugeze ahantu havuga ngo reka ndavuge muri buno buryo umenga hari abakozi b'Imana bagenzi bawe utemera inyigisho zabo bifatiye kwa nawe ko avuga ati nimba abantu bavuga ngo cakira visa bashobora gutanga izitarizo bashobora bari bakwiye kwigisha abakirisi uburyo bazirondera ati mbere wanashaka visa irenze izindi zose ni visa ishobora kuzoshikana umuntu mu bwami bw'Imana kuko benshi niho tubandanira kumva yuko twoshika ko minga mu bakozi b'Imana harimo kutemerana uno munsi yigisha nimba n'umukozi yitwa ko ari umukozi w'Imana yigisha inyigisho zitandukanye n'ibiri muri Bibiliya yera ndimba ivuga ngo mwitwararike iby'ubwami ibisigaye byose amafaranga inzu kwambara n'ibindi byose muzobyongerwa nta mpamvu yuko no kwiyemeranya nawe reba ivuga neza ngo imbere yuko twigisha abantu kugera ku byo bagerako tumaze tubigishe kubaha Imana no kurondera visa neza ibashikana ku Mana nyezina nayo bisigaye bindi byose ku Mana biriyo Imana nihabwa icubahiro kabisa turi mu bihe bya Pasika nko natangiye ndabyibutsa abantu benshi baba banabizi unabona yuko twagira umuntu mu gihugu c'abantu bemera Imana kandi bayisenga koko nubwo kuronka igipimo kivyemeza biba bigoye ariko ndashaka kumenya uno munsi umukristo wanyawe muri bino bihe akwiye kwigenza gute ego umukristo aharanira kuba umukristo wanyawe kuko uno munsi sinovuga naje nihereye ko uno munsi no shinga ntaye ngo hariho umukristo wanyawe 100% kubera ko ijambo ry'Imana rimbwira ngo mpisemo guhora nkizwa no gushingwa mu gakiza bivuga ngo zuko duhora turiko turakaraba mu ntoke duhora turiko turamesura impuzu biragoye kugira ngo dushinge intahe 100% ucumenye ngo twarashitse aho tutagicumura cyane turonke ivyo ducafuza ariko ku mukristo aharanira kuba umukristo wanyawe uno munsi mu gihe dusigaje iminsi mikeyi cyane itashika no kuri 6 hageze kugira ngo dushobore guhimbaza uyu munsi mukuru wa Pasika no musaba ikintu ca mbere kwibuka agaciro k'amaraso ya Yesu yasesetse igorigota ku musaraba hanyuma acamenya yuko ivyo Yesu yadukoreye nk'umuryango w'abakristo ari ibyo papa cyangwa mama wawe cyangwa mama wanje cyangwa papa wanje atari bishobora gukora hanyuma rero tuce dugaruka twibaze kabisa ati mbega uno munsi Yesu atwitegereje abo yacunguye atubona gute atubona gute arakubona gute wa mupapa we uri kuranyumviriza arakubona gute wa mama we arakubona gute wa mugabo we wa mushinga ntawe arakubona gute wa mwigemewe aratubona gute natwe bakozi b'Imana aratubona gute aratubona gute umuntu akwiye kwibaza nico kibazo uno munsi twozoza guhimbaza iminsi mikuru abenshi bazobatizwa abenshi bazogenda gusangira ku meza y'umwami ca kimenyetso Yesu yerekana nuvuga yuko yari mu bihe nk'ibi nyene ati nimwakire mujye mwongere munwe iki gikombe kibabera icibutso c'amaraso yanje agiye gutangwa ku bwanyu no ku bwabeshi umukatara w'umanyura ngo nimwakire mujye ati kini cibutso c'umubiri wanje ugiye gutangwa ku bwanyu no ku bwabeshi kuko ntazokongera gusangira namwe ngo atari kuri ca gihe ngo kuri ya meza ndi kumwe na data n'abamarayika mu bwami bwo mwijuru bivuga neza ngo cari gihe cyo kwirimbura agaciro cy'igikorwa Yesu yakoze igihe yari karaducungura ari ngaha ku isi Imana ibampera umugisha cyane ego bwana pastor nkunda ndakubaza kino kintu ndakunda kwibaza utuntu ko makenga
ni ikibazo nibajije nibaza yuko n'abandi benshi baba baraciyumviriye. Ugucungurwa kwa kiremwa muntu nibaza ko ari igikorwa gihambaye Yesu Kristo yakoze, ariko ko gucungurwa nkuko tubisoma mu bitabo tukaba tubona ko kwategerezwa guca mu rupfu. Urwo rupfu nago uravye Yesu asa n'uwaruhinduwemo n'umugabo yitwa Yuda. Kandi koko ico gikorwa Yesu yasa n'uwakirungitswemo mu isi nka mission imuzanye. Mu gihe Yuda ashikije ivyanditswe yoba yakoze ikihe cyaha? Yuda yarahemutse. Yuda yarakoze icyaha cyo guhemuka. Yakoze icyaha cyo guhemuka. Nivyo Yesu yarabizi yuko naje mu isi kwategerezwa gucungura umuntu amanje gupfa nkuko inama y'ijuru yari yabimugaragarije. Ariko Yuda yarakoze icyaha cyo guhemuka kuko Yuda yari yarasangiye na Yesu. Yuda bari baragendanye. Yuda bari barajyamanye na Yesu. Ariko Yuda yigeze atanga amakuru kwa Yesu nabo bagendana zijya ntumwa zose yuko buriya hari plan iri kirategurwa yuko Yesu agira yicwe. Nibyo Yesu yarabizi ko igihe ciwe cegereje, ariko ryari banga muriwe. Ariko yaza kubimenyesha bajya bagenzi be bari kumwe Yuda yuko yamaze gutora ifaranga ko yagurishije Yesu, bajya bigishwa kumbure ajya Yesu yaguma agenda yigira gato akaza gusenga nabo bakaguma bisinziriye. Barashobora kuba bari kuba maso canke bagakoresha indi target yindi ishoboka, ariko byari bizi Yesu wenyene na Yuda. Ariko Yuda yarahemutse. Kandi Yuda rero ikito gutangaza burya Yuda rimwe na rimwe tuzabusanga ijana kwijana igice kimwe yahemukiye Yesu, ikindi gice yahemukiye bajya abantu yatoreye amafaranga. Kuko Yesu yarazi Yuda ntiyari yemeje kubera ko yabiriye amafaranga nta mugara yarabishikije. Ikindi impamvu yarase kubabwira bajya abantu yuko uri mugabo nawe umufata ejo azozuka tuzomwica inyuma y'imyezi 3 hama azoca avuka. Azuka Yuda yarasanga azi ko azozuka canke injeni baza ko canke yari yibaza ati no mugabo je ko ndamuzi n'ubwenge bwiwe n'ubugenge no kumufata baza kumufata byange. Yuda yariko azavuga ati je ndari ubumana bwari muri Yesu yarabuze. Ariko Yuda yagize ikibazo cyo gukunda amafaranga. Yavuga ati aya mafaranga turayajya kandi na Yesu wacu ndazi nawe bazokorako. Rero bivuga neza rero yuko rimwe na rimwe uza gusanga Yuda hari hamwe yarahemukiwe Yesu, ahandi naho ugaca usanga yarahemukiye bajya abagabo bajogura Yesu. Kuko yaza kubabwiza ukuri agahera hajya babwira ubutumwa ati nawe muduhe amafaranga turayajya, ariko naho muzomwica ku minsi 3 azogira gute azozuka. Bari baramenye abo makuru bayumvisa ahandi n'ahandi. Ariko Yuda nawe ahije gutora amafaranga iyo cyongera akababwira ubwo butumwa kumbure bari guca mu yindi nzira. Mbega pasa ndiko ndakumva bisa naho menga uri kuribondera yindi nzira byari gucamo. Kuca umenga iyo bitagenda nkuko byagenze ahubwo ya mission yari yazanye Yesu ku isi yari guhaviba failed. Ntabwo umva ko menga yari guhaviba idakunda. Umva ndiko ndashaka duhagarare kubantu kavuga ngo sindiko ndavyemeza nivyo nibaza, ariko ndazi ntabuze umuntu duhuje kino ciyumvira. Umenga Yuda yagendeye mu bintu nawe adatahura kubera ko vyari vyanditswe. Nibaza yuko uri mu yema yuko pra Imana nk'ibintu bizoba mu myaka 1000 imbere Imana irabibona. Imana irabibona kandi ugerageje kuraba ibintu n'ibindi Yuda yaje gusitsa ibyanditswe. Voilà. Mu yandi majambo menga ni igikoresho c'Imana mu mugambi wayo yari. Ariko ikibazo nawe yabigiriyemo ingorane. Yuda yapfuye yiyahuye kandi Yuda mu baciriye urubanza. Uno munsi jambo Imana litwereka yuko mu bantu bazobabarirwa bababariwe canke bazozuka bizuka ry'abapfuye baca bajango n'ijuru. Yuda ntarimo. Yuda ntarimo. C'était fausse le pasteur. Bivuze yuko Yuda icyaha yakoze cyo bari cyo kwiyahura gusa. Sino ibindi kwari gushitsa ibyanditswe. Yarashikije ibyanditswe acashira ko bico bita agasunuzo atako ariyahura. Ahanirwa ivyaha bibiri canke ahanirwa kimwe. Ahanirwa ivyaha bibiri
icaca cyo guhemuka n'icaca kwica. Ego cyane. Ego cyane. Ego. Kandi sikuvuga ngo arabihanirwa, yarabihaniwe. Kuko naho ndasoma havuga ngo Yuda yarababariwe. Kuko ijambo ry'Imana, ijambo rya nyuma Yesu yahereje yavuze ngo data mubo wampaye nawabaye wo gupfa rubi. Ngo kiretse wa mwana wo kurimbuka. Uwo nawe ni Yuda yagize gute? Yiyahuye. Niwe yiyahuye. Niwe yiyahuye. Rero ngo abo wampaye nabo ngabo ndabashugushikirije. Niyo mpamvu no munsi twebwe turindwa n'Imana. None wumva mu bakirinzwe n'Imana Yuda arimo. Wanibaza ko atakirimo kubera yanapfuye atakiri ku isi y'abazimu. Ega nabajya bapfa uno munsi ega nejo warahambye n'uno munsi ari bari guhamba. Ariko bitavuze neza yuko ubumana bw'Imana buca burekwa guhinahazwa ngo nukubera ngo nakago yapfuye canke yagize gute. No, we wapfuye Imana yari kurinze. Rero ikibiribiri carapfuye kirabora turaguhamba ariko ijambo iracarinzwe n'iki n'ijuru irindiriye kuzocibwa urubanza kuri wa munsi w'izuka ry'abapfuye bose. Ariko ntuzenya Yuda urubanza rwe rwaraheze. Ariko reka mbere ko tunakiva ko mpereze kwa kano kantu namba koko ubuzima tubamwo ku isi Imana iba yarabwanditse. Je ni nako je nemera. Nemera ko kinigano tuko turakora. Imana yari izi yuko inoteri kenyene nzoba nice hano ndiko ndayagana pastor nuko ndavyemera. Duce turagahereza ko kuko numva kanagutse. Nimba kuko Imana yari izi ko bizoca muri Yuda. Ahubwo je mba numva ngo iyo Yuda ataza kubishitse uko vyagenze. Ntabwo umva ko mera ku rundi ruhande yari kwitwa umugarariji. Erega Yuda mubo bagendana na Yesu arimo nta wigeze bamutora ngo wewe genda habari uzotora amafaranga yo kwica Yesu. Ariko mu mutima erega mu mutima wiwe yarumva ivyo bintu. Nibaza ko yakoze ico umutima we wari kuramubwira. Reka tuvuge ngo iyo ni code yarimwo hagati ya Yuda be n'Imana. Okay. Ni atari cyane. Yeah. So pastor mwanya no bari munini rero. Mbanaje kugira tuyage kandi tuba twishimira uburyo muri ko muratwagura mu buryo bwaguse. Nibaze ko abakunzi ba Fresh TV muri ko muragenda no muhakura inyigisho zitandukanye. Ntabwo kuba ari guharira ariko kuba ari kubazanya kugira bya bintu mudatahura mu bitahure kuko nitworonka abantu nk'aba ngo batujana uko nizere ko mumfise ikintu mwahakuye. Rero bwana pastor byanka vyakunda burya nk'ubu urafise ikintu wotekerera zana amazi Imana wavuga hanyuma tukakwikebanura. Ego murakoze. Tumanje gushimira wewe wafashe aka kanya kugira ngo ushobore gukurikirana iki kiganiro wongera umfasha gushimira aba bashoboye gudushikana kwa kano kanya ko gutanga kino kiganiro turiho ku bwanyu bariho ku bwacu. Bibiri twereka neza ngo mu misi nk'iyi ya Pasika ngo barasangira imitsima barajya kugira ngo bibukanye iby'urukundo rwo gusangira. Nagira ndakubwire ko Yesu yapfuye umunsi wa Pasika wari usanzwe uhari. Yesu yaje gucungura umuntu umunsi wa Pasika wari usanzwe uhari. Okay. Benshi bibaza ko menga watangiye kiyagiye. Ntabwo kiyagiye haseze yagiye. Oya. Hariho Pasika ziratandukanye tuzofata kanya tuziganire ko hariho Pasika y'Abayuda hakabaho na Pasika y'Abisirayeli nyezina abanyamasezerano. Rero bivuga neza ngo Pasika yawe Pasika yanje tuyibonera mu rupfu rwa Yesu Kristo. We yatanzwe rimwe gusa y'ikimazi cyo koswa atubera ikimazi gikwiriye. Niyo mpamvu uno munsi twezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. None rero mubasabira muri urwo rukundo Yesu yakunze abari mwisi, Imana igakunda abari mwisi gatanga umwana wayo w'ikinege akaza akadupfira. Reka muri urwo rukundo muri no Pasika dusangire mu buryo mu bigaragara mu bitagaragara mu kugaragaza urukundo. Urashobora kuba warose akantu uzofungura kuri Pasika uze wibuke mugenzi wawe kugira ngo muze musangire, uze wibuke umubanyi, uze wibuke ujya musengera hamwe gutyo nk'uko Yesu yabigaragaje akicarika abigishwa biba basezera maze bagasangira. Imana ibahezagire cyane, mwarahezagiwe. Tubashimire cyane bakunzi ba Fresh TV, twizere uko muba mwaryohewe mwaronse na byinshi tabifurize n'ibihe byiza no kuzogira Pasika nziza. Pastor reka uduheze ubashira mu maboko y'Imana. Ego none rero
reka dushima Imana. wowe wari kuradukurikira urashobora kuba wafashijwe n'ikiganiro twariko turakora, urashobora kuba hari aho cyagushikanye uno munsi muri wewe ukaba uriko uribaza ati uwo Yesu yapfiriye abantu kubera iki nanjye atomfira. Uno munsi urashobora kuba unanijwe n'ibihe bibi ushobora kuba urimo, urashobora kuba hari bikugoye, ariko Yesu arangije byose yavuze ngo nimuze abanushe n'abaremerewe ndabakira, nimuze imitwaro yanyu muyikoreze ingata yanje itababaza. None rero reka muri kano kanya ushobore gupfukama aho uri canke se siza uri kudukurikirana uri upfukamisha amavi y'umutima canke bishoboka y'umubiri dusangire ibisengesho maze nawe ukugirirwa neza cyane gucungurwa. Hari igihe ugucungurwa kwawe kuba kugaragaye ko uno munsi kuri no tariki kuba kugaragaye ko muri uno mwaka nyene kuko ariho utahuye agaciro ko gucungurwa. None rero reka tugushire mu biganza ugucungurwa gusanga huri, sizi kuri muri Amerika, sizi kuri muri Aziya, sizi kuri muri Afrika, sizi kuri mu Burayi, sizi kuri mu Burundi, sizi kuri muri Tanzania, sizi ahuri, ariko nuko tuzi ko ikinyamakuru cyashoboye gushikana muri kano kando yuko ataho cimiriwe ku isi yose kihagera. Imana ibahezagire cyane. Turagushimiye Mana ya Abrahamu, turagushimiye Mana Isaka, turagushimiye wewe watanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aze gucungura abantu. Yitanze ku musaraba arabambwa, natwe turabamburwa kubw'ibyaha byacu. Ibyaha byanje nibyo byakubambye, ibyaha by'abashiki bacu nibyo byakubambye, ibyaha bya bene wacu nibyo byakubambye, ariko turasengeye irihanga ryawe witangiye rikota ku musaraba, maze amaraso ya Yesu yongera abasanga aho bari. Hari ababoshwe n'ubusambanyi, hari ababoshwe n'ubusuma, hari ababoshwe n'ubugarariji, hari ababoshwe n'ubuhemu, hari ababoshwe n'ibyaha bitandukanye. Ucubasanga bari mu Mose umugire neza, ukugirirwa neza n'ijuru bimusangeho. Tuze twumve bavuga ngo uyu munsi wabereye intsinzi ikomeye, aho y'amahanga yigira hejuru n'amashami y'ibigazi mu ntoke, maze batira ikirere begera ijuru nabo bazobemo. Mana uzobigize neza. Urakoze kuri Imana yumva kandi n'Imana yishura, tubisenze mu izina ry'umuhuza abantu n'Imana Kristo Yesu, amen. This is Flesh TV. We shine to progress.